muri 2018 tukuramo Gabo yari ifise ba Aubameyang n'abandi ba Lemina bakomeye bakini buraya rero ico ntigishobora kubuza abarundi yuko dushaka gutsinda Cameroon tuzokinira iwabo ariko ivyo ntaco bivuze kuri jewe amahigwe ndayaha intamba mu rugamba kandi biyumve yuko bategerezwa kudukarifya tutegerezwa kwikarifya. Hello ladies and gentlemen, murakomeye mumeze neza muraho twizere yuko mumeze neza twebwe ku ruhande rwacu turashima alhamdulillah turabahaye ikaze rero kuri televiziyo yacu Kazoza Design TV kuba dukurikiranye ijya mbere bashobora kugira subscribe kugira ngo bashobore kuza baraba abambere mu kubona ibiganiro vyacu hanyuma turi ngaha kugira ngo tubashikirize ikiganiro ca Sport Show ndi kumwe na bagenzanje kuri micro muri kumwe na Florent Abdul Hakim batazira Dibat ndi kumwe na bagenzanje ngaha anye tuza gufashanya ku bashikiriza kino kiganiro kadabaha akanya nabo nyene bashobore kwidondora. Murakoze cyane gose Florent je nitwa Christophe Ndakenguruke ko nazira kiki canke Makwinto inzi dushaka gose ndakwitaba. Murakoze cyane Florent nanje ni Yves Barak. Murakoze cyane ego turi ngaha rero kugira ngo dushobore kuganira ku rukino twimirije ku itariki 12 z'ukwezi kw'icenda 2023 ruzohuza umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba w'Uburundi w'intamba mu rugamba hanyuma ukazoba utana mu mitwe n'umugwi nserukiragihugu wa Cameroon. Ego none mu misi iheze twarabonye hasohotse liste y'abakinyi bazokinira ibihugu byose yaba Uburundi yaba na Cameroon. Mbega mwebwe mumaze kwibona ijya liste mwayivuze kwiki mwayibonye gute abamenyereza bashoboye gushira ahabona? Urakoze cyane turavye ku vyabaye kuri urwo rukino nkuko bivuze ruzobitaka 12 Nyakanga uyu mwaka nyine turimwo n'urutonde icame na Menovano Rushima kumumenyereza Etienne Yaragije ku rutonde yasohoye n'urutonde twabonye yarusoye hakikare imbere yuko mugenzi we wa Cameroon Rigobert Song rusohora vyo bikana yuko abo yashizemwo harimo benshi bakiriwe kino kwa Namibia mwese barababonye harimo rero n'abakinyi bandi bagiye biyongeramwo n'abatari bagiyemwo mu rukino rwa Namibia bimwe vyatwudetse yuko hariho urugamba yiteguriye kabisa rukomeye ku rukino ruzobera muri Cameroon. Nico novuga yuko rero ikintu dushima cyane gose ko yarasoye urutonde hakirikare kandi n'abakinyi ubona yuko babimenye kare bariko baritegura. Balake beho umaze kwibona nawe wayibonye gute ijya liste? Florent nivyo ni Etienne Yaragije yayisohoye hakirikare nkuko kikabivuze kandi jewe icandyoheye cyane nuko nabonye abakinyi bakinye match ya Namibia yarabagorukanye benshi on change par équipe qui gagne bijya bintu byarandyoheye cyane kubona yaragarukanye abakinyi bakinye match ya Namibia bakinye urukino rwiza bakinye neza bisigaye navyo turarindiriye yuko asohora nawe urutonde rw'abakinyi 24 nkuko Rigobert Song nawe yaraye asohoye urukino rw'abakinyi 24 bazokwitaba urukino ruzohuza n'intamba nkuko bivuze Balake. Tumaze kubona ijya equipe twarabonyemo abakinyi bashasha batari bakinye kijya gihe ca Namibia ariko umumenyereza yashoboye guhamagara nka Cedric Amisi hamwe na ntibazonkiza Saido. Mbega abenshi baribaza ati mbega ko nkuko wabivuze ngo on change pas l'équipe qui gagne abenshi baribaza ati mbendi ntiyo bigumiza kujya nyene canke arafise akantu ariko arakoresha kugira ngo ashobore bazoba baje kongereza inguvu canke yogumiza bajya nyene uvyumva gutega kiki? Uko je ndabibona nivyo ku rukino rwa mbere ku vyari vyabaye benshi
nukuvuga baritotonze ravuga bati kubera kadatumye ko abo bakinyi tuzi ko ari abakinyi bakomeye b'abarundi dufise nka Cedric Amisi akina mu barabo hariya twumva Saidon Ntibazonkiza akina muri Tanzania muri Simba mu gukomeye turavuga tuti numukinyi yabaye meilleur joueur muri Tanzania aba umukinyi yigenje neza mu gutsinda ibitsindo byinshi mu mugwi wiwe aronka ubushimbe bwinshi muri Tanzania nka bwose turavuga tuti uyu mukinyi ko atamutumye ariko benshi mwarayimenya yuko hariho bimwe igituma atabatumye ko bivanye n'udukosa bagiye barakora ku rukino rwa kivandimwe bayokera muri Indonesia bituma rero batitavye ntibabahamagaza muri ico gihe byabaye nko kumwe barabahanye ntibabahamagaza ariko ico no kubwira cyo iyo umwana umuhanye arigiye yihanura akavuga ati nivyo narakosheje hama umuvyeyi akabona yuko umwana yasubiye ku murongo nivyo rero mvuga nti na Etienne ragije ubwiwiwe uru rugamba rurakomeye cyane gose ni match iduha qualification gusubira muri CAN vyumvikana yuko arakeneye gukoresha ibigwanisho vyiwe vyose afise kugira ngo iyi qualification tuyironke rero kuri Cedric Amisi ndetse na Saidon Ntibazonkiza ni bamwe mu bakinyi biteze kandi bashobora kudufasha igikomeye muri no rukino rwa Cameroon. Nibyo kiki uvuze ibintu bizima n'abakinyi bashaka kudufasha kwa n'abakinyi bafite experience urabona umugwi wa Namibia nibyo twarakinye ariko mwarabonye yuko n'umugwi wa Namibia wagira utugombore ibitsindo byose sinzi ko mwabibonye ijya byabonetse yuko ari experience y'abakinyi coaching sino ijako cyane turaza kuyigarukako ariko n'abakinyi wabona yuko nk'Usaido n'Amisi kubagarukana yagize neza cyane kuko n'abakinyi iyo bari mu kibuga naho uba watsinze ibitsindo bitatu barashobora kugarda umupira bagakina bagakirisha abandi bakarindisha abandi nkuko twabibonye match ya Namibia twarahatswe gatoyi nariko ndavubaza kuri ico nyene tukiri ngaho mbega inguvu mubona bazokongera ko kuri uwo mugwi ni inguvu nyabaki kimwe gusa novuga kuri abo bakinyi nivyo nababwiye n'abakinyi bakomeye bafite experience ariko ni kimwe dushobora kubura tuti twarabonye kuri Namibia bakinye abana yashize bakinye match nziza baratwereka yuko bashoboye ni ico novuga kuri abakinyi babiri twagumye tuvugira ko ni Saidon Ntibazonkiza na Cedric Amisi ico novuga gukinisha Saidon Ntibazonkiza ni kimwe mbona gikenewe cyane kuko muri Tanzania yaratwiritse ko ari umukinyi mwiza atwara ubushimwe bw'inka bwose muri Tanzania mu gwa Simba ariko ico novuga kuri Cedric Amisi ni nta byinshi nzi kuri we ku match ariko rakina ni n'umukinyi tubona ko muri kino gihe amaze no kibaze ko indwi irenga gato ari ngahi Bujumbura vyumvikana yuko muri no mwanya abakinyi benshi bari kukiva bari mu equipe yabo bariko barakina rero uyo mukinyi atari ko rakina biragoye ingene ushobora kumwizera mu rukino nkuru ariho abandi bakinyi boba bari kukiva ariko barakina iyo experience vera ifise numwe mu bakinyi yaduhaye qualification muri CAN muri 2019 ariko uno munsi tubona ari ngahi Bujumbura ntariko rakina mu mugwi wiwe ariko abandi bari kukivi mbona yuko umumenyereza aho yoharaba cyane kubona abantu bari kukiva ariko barakora abandi batariko barakora mbega ninde yotangura mu kibuga ninde yokina umuntu wese yamakinisha umuntu ari kukiva ku ruhara rwawe ga kiki wewe ubatanguza canke boza kuramforsa mu nyuma je kubwiwanje ndavye kuri Saidon Ntibazonkiza kuko nawe twageze kubona amasana amafoto yiwe mu ndwi iheze ariko ari ngahi Bujumbura kumbure uyu barasubiriye hariya muri Tanzania ariko mbona yuko jewe ico mbona kuri match ya Cameroon liste yatanguye kuri match ya Namibia nifuza ko ariyo yotangura mbega Barake we nawe ubivuze kwiki jewe kiki simvuga ngo no mushigikira mu byavuze mugabo no mushigikira gatoyi Saidon Ntibazonkiza wewe nivyo turabona yuko yari karakina kandi ivyo yakinye turabishima Cedric Amisi nivyo si cyane nitwo turabona no mu mugwi yiwe nitwo turabona wewe bishasha mugabo bishasha babibonera he babibonera mu myimenyerezo sivyo hanyuma kuvuga ngo notanguza Saidon Ntibazonkiza je nakubwiye kuva kare on change par équipe qui gagne
ifo kumenya tugiye muri Cameroun gukora iki, tugiye gutsinda, tugiye kurondera egalisation, sibyo. Cameroun turabona turavye moyenne d'âge yabo ni 26 ans, sibyo. Turavye ni Cameroun yagarukanye abakinyi babo bari baravuye mu mugwi wabo wa Cameroun, baonana bitwa ba Makudi. Ni Cameroun yiteguye, ikeneye nayo ne gutsinda, ko idatsinze iravamo. Ni kuvuga iki, ijya liste ya Namibia nabonye n'abajwere nabonye bakiri bato, baracara abana. Cameroun ifoko mukina uje witeguye mu nguvu, sibyo. Simvuze ngo Saido nta nguvu afise, arazifise nyinshi, mugabo arafise experience. Ariko umupira bajya abahungu bakinye match ya Namibia, kwiyumvira yuko wohindura cane gose ekipe uguye na Cameroun byoba bigoye cyane. Nanje ndashigikiye yuko ijya ekipe ya Namibia yatanguje kijya gihe na isubire ayitegure kuko baracari bato, kandi narabonye baramaze kumenyerana. Tugireho kurondera egalisation, koca ni wacakora kuko Etofisi ndamuzi, ashobora no guhamagara Guardiola canke Mourinho ati mfasha, sivyo. Ifo rero yuko acaba ikibazo ca coach ni wazomenya ingene apanga liste, niyabona Saido nibazonkiza amukeneye kumutanguza bivanye n'ivyo ashaka gushikako azomushiremo, kuko na Saido arashoboye kuko yarabitweretse. Yego, ni na match izoshobora kutumenyesha hagati y'ivyo bihugu bibiri izorengana. None kugira umumenyereza Etienne ashobore kuduha intsinzi, nuhe mukenyuro ku bwawe gakiki ashobora gukoresha? Kimwe gusa nubibutsa, ni bimwe gusa ubona yuko ni match yavuzwe, kuko ni match iri kuri pression ya Cameroun gose, kuko ni Namibia ari ya mbere ifite amanota 5, twebwe na Cameroun dufite amanota 4, dusungana ibitsinda. Murazi yuko twari muri pro turi bane, Kenya iravamwo, twe dushaka turi batatu, urumva hazogenda zibiri. Muri ico gihe rero urumva yuko twe na Cameroun tungaye amanota, twebwe en cas d'égalité twe tugenda, kuko twe dufise ibitsindo 4 twatsinze, hama Cameroun nayo yatsinze ibitsindo 3. Mu gihe twunganya baca baraba, hariho critère igira 4 bakunze kuruba, bazoca baraba mu gihe twunganya Uburundi buzobabugize ibitsindo, urumva ari nka 5 canke 4, undi afise 3, ndavuga ku busa ku bundi canke kimwe ku kindi. Ivyo vyose Uburundi burarengana. Kuco waruvuze kucerekeye umukenyero wa kocha, ni bimwe kuri iyo pression iri kuri Cameroun yo yivuga ati tubwirizwa gutsinda uko bigenda kose, ariko twe natwe ati nicyo tubwirizwa gutsinda, ariko nubwo tutotsinda dufume tunganya. Rero kubw'ivyo hari igihe usanga bishitse ugasanga tuvuga tuti twe turashaka kunganya, waje usanga tugiye ngaha turazibiye, hari bikunze gushika usanga utanguye uzibira nka match igatanga urukizibi uzibira, ikarindi ishaka guhera uzibira. Muri ico gihe uraruha, ucuba mene gose, ugasanga barakwatatse cyane, ukacuruha, ukaca usanga uratsindwa. Ico novuga twokina kujya twakiye kuri Namibia twayitsinze ibitsindo 3 muri 20 minutes. Muri ico gihe twuvuga ati twatake Cameroun, nayo ibona ko two turakina, nayo niyo vuga ati ba bantu baje bashaka gutsinda vyoba perturba nabone, ariko twaja mugaho ngo two turazibira kugira ngo tuzigame ya score, uzosanga bitugoye badutsinze kubera ukwijajara. Balake none ubona kugira ngo dushobore kurengana intamba mu rugamba, dushobore kurengana, umumenyereza yo koresha umukenyero nyabaye Kiki jewe boss ndamushigikiye cyane, kuko turashobora kugenda twataka, nivyo rega Cameroun ikeneye gutsinda, ikeneye gutsinda, ariko umenye yuko n'urukino ifo kushiramwo strategy nyinshi cyane, sivyo. Barataka ukataka, mugabo urumva twebwe kwataka kwacu ntibikenewe cyane gose, Tubibutse rero yuko runo rukino go kwikarifya muri CAN ya 2023 ruzobera mu gihugu ca Cameroun. Hanyuma kandi tubibutse yuko Cameroun ari umugwi serukira gihugu uheruka kudutangaza utwereka mu gikombe c'isi yose, hamwe washoboye gutsinda umugwi wa Brazil. None ndi ngaho rero nagira ndababaze bagenzanje, mbega amahigwe
mubona ekipe izo zibiri niyihe ifise amahirwe yo gushobora kwikarishya? Kuri icyo kibazo mbagije cy'amahirwe ya Cameroon n'u Burundi, wanavuze ati ni Cameroon muri Coupe du Monde yatsinze Brazil igitsina kimwe ku busa, twarabibonye ni kimwe cyatangaje n'abantu, ariko icyo kintu ntitugihagararire kuko ndabasabye, kuko ekipe yose ifise amateka yayo. Ntikibuza yuko mwarabonye nyene kiya gihe muri 2018 dukuramo Gabo yari ifise ba Aubameyang n'abandi ba Lemina bakomeye bakini buraya. Rero ico ntigishobora kubuza abarundi yuko dushaka gutsinda Cameroon. Kimwe no vuga twebwe ntituri sous pression. Twaratsinze Namibia yoyo iravuga ati abantu badutse tuvyiteze. Twe tugiye gutsinda Cameroon, dutsinze Cameroon, duciye dutsindwa ni. Rero ni Cameroon iri kuri sous pression y'ubugesera uvuga uti aba bantu dutegeza kubatsinda. Twe nawe turitekaniye. Uravye nk'umumenyereza yatsindagije we yaramenyesha ati match si vya bintu tumenyere bimwe vya kera twavuga ngo tugiye gukina ngo turabona ngo intsinzi ngo irashobora kuboneka ngo zokushoka kwa vyose. No, sivyo ariko aravuga. Wewe ivyo yavuze avuga ati intsinzi itegeza kuboneka. Vyumvikana yuko arafise iyo confiance. Twebwe rero natwe n'abakinyi arafite confiance. Abakinyi presque nka bose bari mu club yabo bariko barakina. Nico mvuga rero Cameroon amahirwe yoba ifise, twe amahirwe dufise ni determination dufise na motivation y'ivyo twakoze n'ivyo turimo pour le moment. Cameroon nayo amahirwe yoba ifise ni experience gusa, ni experience badusura, sino ivyerekeye le football vyose bira kuri tapis vert harya tuzokina kandi amahirwe menshi ndabona ko twe tuyafise abarundi. Nivyo cyane vraiment jewe nivyo kiki uvuze ukuri cyane mugabo ndakwibutse nivyo tuzokinira muri Cameroon, tuzokinira iwabo ariko ivyo ntaco bivuze kuri jewe amahirwe ndayaha intamba mu rugamba, kandi biyumve yuko bategerezwa kudukarifya, tutegerezwa kwikarifya. Turavye kiki Florent palmarès iravuga ibintu byinshi, sibyo? Cameroon nivyo twovuga byinshi, Coupe du Monde yagiyemo ni nyinshi, amakane ni menshi, twovuga byinshi tworuha, ariko umupira n'ikindi kintu. Arabie Saoudite yaratsinze Argentine, ifise ba Messi, ba Enzo, ba Makariste, ariko Arabie Saoudite nta mukinyi n'umwe twari tuzi, nta numwe, ariko arayitsinze. Ni kuvuga yuko ibyo uvuze nivyo, intamba mu rugamba bategerezwa kuzana intsinzi canke kuza banganyije kukira twikarifye tuje muri Côte d'Ivoire, kandi bizoba Etienne Ndayiragije nkuko babivuze, ariko aravuga urabona yuko ari sûr, arazi ivyarimo, arazi yuko tutegerezwa kuza mu Burundi kugaruka abarundi tubaha ico bari bakeneye. Bisigura yuko ni Rigobert Song coach wa Cameroon, ariko ubiravye neza si nka coach ujya principal. Nari nabivuze kare ni Tofis ashobora gusaba ba Guardiola naho badahuza ba Mourinho akabasaba ati vyogenda gute ega onye naguciriyemwo ni Rigobert Song gihe amushirako Tofis amushizemo nivyo barakinanye imyaka itari mike, ari na kapiteni we Rigobert Song kapiteni wa Tofis, ariko ubiravye ni Rigobert Song bigeze kumuha abamondo 17 ans byaranse abakanyaka meno bamuhaye abasenior bakominduru bati umugi uye kuwica, ariko Imana zirakora araronka qualification kuja muri Coupe du Monde igi batsinze Algeria. Abanyakameruni muri kiyagiye baravuga ati turaduhaye ikintu ciza, ariko no muri Coupe du Monde burya atatsinda Brazil byari kubibindi, atsinze Brazil yari ikintu yowe munezero ku banyakameruni, ariko si wawo novuga yuko ngo ari hejuru cyane ya Etienne. Oya vraiment ntari hejuru na gatoya, nico gituma rero twebwe jeno amahirwe intamba mu rugamba, kandi ndazi bizogenda neza cyane. Nta kintu na kimwe Rigobert Song arusha Etienne Ndayiragije muri coaching, nta na kimwe, nta n'igihari, nta gihari. Akazi rero karahari. Mugabega bajya abakinyi bose bahamagajwe bose baniho bazoba bari, dufatiye kuri ntamba mu rugamba hamwe no mu guserukira gihugu wa Cameroon, bose niho bazoba bari, nta ufise imvune, nta utazoba hari kumvo zitandukanye cyane. Kuri ivyo abakinyi duhere ku Barundi gushika kuri uno munsi nta mukinyi turumva yoba yagize ikibazo ndavuga c'imvune canke umukinyi twumva yuko ivyo bimeze nabi.
kuri uno mwanya ntavyo turumva kandi nico kintu ciza ni n'amahirwe dufise ariko kuri Cameroon iri kuri sous pression nivyo babwiye Cameroon iri kuri pression iri novuga ko imwe irengeje ni Cameroon Rigobert Song yagize ikibazo abakinyi yarakeneye harimo bamwe bari mu mvune harimo bamwe bavuye mu mvune vuba ndabibutse yuko uyu Zambo Anguissa avuye mu mvune ashobora kuba atari 100% mu rukino ubona uyu Andre Onana yamuhambagaje hariho bimwe Andre Onana agiye kwandika ku mbuga ziwiwe biboneka yuko c'est pas 100% ko ashobora kuza ntabyo tuzi n'umunyegori tuzi yuko ashobora kumusubirira yitwa Fabrice Ondoa nawe ne bavuze yuko wewe muri uno mwanya atamugwa afise kandi amazi gihe atari kukiva atari korakina ivyo vyose ari kuri press abakibo hagati yabitwa ba Faye Colin ntibariko barakina nta migwi bafise ubu amasezerano yaraheze aho bari byumvikana yuko wewe hari hicabuze yarashaka kuronka ariko twebwe uretse abakinyi bakina migwi baturyoheye hari n'abandi bakinyi biyongeyemo tuzi yuko bashobora kudufasha amahirwe agomba agaruka kuri twebwe umwanya wose amahirwe agaruka kuri twebwe sevu agaruka kuri twebwe kuko unabiravye kiki Flora match ya mbere twakiye na Cameroon yadutsinze igitsindo kimwe bigoranye cyane byanatumye staff byanatumye ijya equipe ya Cameroon bacanamo etofisi arabakarira arabatuka arababwira nabi ibyo byose byavuye ku rukino twakinye nabo avuga ati ntibumva ingene bashobora kudutsinda igitsindo kimwe ariko numugwi intamba mu rugamba ubona yuko Etienne n'abana bakiri bato moyenne d'âge sindayizi neza ariko nibaza ko ari nka 24 ans sivyo n'abana batoyi n'abana bakiri bato nijya rero Cameroon nkuko kikabivuze staff yabo canke equipe meze nabi abakinyi bagendera ko abakinyi benshi n'abakinyi nka batatu ni Chupo Moting ninde ni Abubakar ni Anguissa nawe yahora mu mvune n'abakinyi batarenga 4 bagenderako ariko intamba mu rugambo biravye abakinyi bose barahari kandi bameze neza mwumvise ibiko biravugwa ku no rukino bagenzanje Kikima Quinto na Yves Balake ivyo bariko baravuga kuri no rukino nibezere yuko namwe muriko muradukurikirana mufise ivyo bavuze ko namwe rero turabasigiye akanya mwebwe mwese muriko muradukurikirana mugire commentaire dushobore gushigikira umugwi w'intamba mu rugamba mugire ama commentaire namwe mudushikiriza ivyimviro byanyu birakenewe n'abakinyi bacu barabikeneye n'umumenyereza arabikeneye hanyuma muze gusharinga kino kiganiro mugisangize abatashoboye kurikirana nkuko mwe mwashoboye kukironka hanyuma zo turabashikiriza ikiganiro Sport Show biciye kuri televiziyo Kadoza Design TV ko mwari kumwe na Florent Dibati nari kumwe na mugenzanje Yves Balake hamwe na Kikima Quinto inyuma ya kamera naho twari kumwe na Yves Wise the best ego naho gutaha rero tuzosubira bye bye ciao